Papa Grady umwana yarembye arashushe afise umubiri udahera twamuhaye paracetamol ziranka kumufata sinzi ko tubigenza. Oyash ndakuvuga ngo teriosemo simona ndakubwira yuko ababanyi badakunda umwana wanje aho usanga ababanyi bamuroze usanga ababanyi bandogeye umwana. Malaria Papa Grady. Malaria yahehe malaria yagute none wowe wamupimbye none ntacyo wowe ngo tumujyane kwa muganga. Sha nguma mvuga ngo wangu nibiki bamaze imisi bazabiki bidirimbisha ngabaza ngamara ngo baje gukora ivyo bakora ngaho wosanga ari bandogeye umwana naho umwe utangura kuza kurikwega ngabugira ivyo abwira ngaho. Gradyce kuvuga nabi saba abanyu wosanga ari malaria ahubwo wari kuvuga ati terura umwana tumujyane kwa muganga. Eka Papa Gradyce reka kuvuga ivy'uburozi manduze tutabariza umwana tumutware kwa muganga. None wewe ntuzi wa malaria ingene abameze nane shuha nusishora kurabisha amasukara wa malaria nababanyi kuva higiye je nguma numva ibintu kuma batereko barankindiraho werega bano kubusinzire ngo atavyuba wumva wewe je mvuga je nzokwica umuntu gaha mu rugo rwaje ajewa kwanza guhera uyu munsi ndafashe ingingo sinje subira kubona akantu kitwa gora kabanje gaje nga mu rugo rwanje je niye vyari icuki cy'umwana mazura amaso umviriza ndiko nabwira wewe nimba udabifise mu ruhara wewe ndahira umuntu ngaha anya. Papa Gradyce nukuri ibyo uri kuravuga byose manduze kwanza tumutware kwa muganga. Ndazi ko ababanyi bamfitiye ishari ko mfise cyana cicuki umva ndakubwiye ku mwana wanje ndavuna bisi. Egote. Ni sawa na. Ego basha. Kurikuranya rukugiye he. Ndatashe ruko. Hawo nyene mani kumpaye nkakubona. Mani shimwe mbenda kubaza. Ubu kweri kugira wewe uwankiye musaza wiwanje. Wamwasa wisonziki. Ako je murantangaza. None musaza wanyu. Nimwe mu murehereza cyane. None tutamufashije ubona yafashwe nabandi ego turamukunda tumufisa ari umwe cyese mubona kiri kuranga umusore myiza nkujya ari présentable umusore no kuri kimana w'umusonga bazo abantu bamurondera uge mu grand frère wanje kubangana ariko warose chance hakuvuga utseka profite ndamukunde baguri kuramugira amafyera none basi hakenewe kugira umukunde tugikora abandi bashiki babana nakunda basaza naye ukarenza ntoja ko ntihagira naho yubaka nsona mubakira ako sishatse kuvuga gishikora ko sinzi bashaka basi nzomumbarira tubonane hama tuziganirire. Sawa je reka nshike muhira aza kumubwira ko bavuze ko umukeneye abwira muvugane kandi uragize neza ko umwanya ugiye tuvugane. Sawa merci. Umwana twari nyine twamufasha urazi yuko umwana nyine ari umwana w'umujyaye jewe maze imisi bitakunda ko sinzira neza kubera iki ukwiyumvira ujya mwana wacu urabona numusengezana Imana yaduhaye kandi urabona ni mwiza pe urumva tumuhombye twaduhombye n'ukuri rero turashaka urugo rwiza kandi azobamwe neza kandi urabona agwaye ni wewe na jewe bo kumwirukira siko je nimvira icyimviro cyiza cyane kandi tuce tugikorera ubunye tugikorere ku bunyene uri kuranyumva tumujane ku mupfumu je ndazi umupfumu avura neza kandi amaze kuvura abantu benshi bafise ingorane nka zijya rero n'umugenzi yabimbariye kandi atambesha iyo rero jewe nimvira ico kintu naraye ntasinziriye maze kabiri ntafungura
kuko nukuri hamwe twohomba umwana wacu umusengezana wanje nuba mpuvye nukuri kandi ntaco tuba tumumariye nka jewe n'umuvyeyi wiwe kandi umenye yuko umuvyeyi ategereza kubahera amaso umwana wiwe niko bimeze. Ivyo bintu je numva ari byo ariko handi naho bikantera ubwoba. Abafumu barateye ubwoba mugabo ko ari ubivuze ryari waje unkarira ubunyuka uje kubivuga ari neza Imana ishimwe. Kubera iki je sinakubwiye bamaze kuvugwa bagakira ntavyo nakubariye none musaza wawe muke ariko nawe ikijuju umwana ni nyina umwana yirukirwa na nyina muvyaye kuko niwe wamuteye igise turinda kubwira amakungu ngo turagiye ngo ni ibintu byo gukora mu ibanga kugira umwana wacu atabakwe nawe ngo uza kubwira ibyo hamwe ndakubwire n'abasuma ubu abantu basuma ntibarenga umwe usuma muri babiri batatu usanga musuma nabi nta soni tugende mu ibanga dutabara umwana neza reka tugende Yes, we. Kwanza manze nimenyereze kuanza kuvugisha rero. Oh my god. Gradyce sawa. Nanje ndakomeye. Hama bizi ubona wewe umaze iminsi uriko urandondera ndakubitsa amahoro. Nje wavutse nabizi. Naenda batumye ko Abwiye Merize ndabukenya Merize Njirana abwiye Merize ndabakeneye cyane ndamutumye abwiye byo kuza kusange ngaha mbabarire kandi ndabagora aha urabona ko amaze igihe kinini uri kurandondera ndakubuza amahoro ndakuzungurutsa ariko buri mwanya wose ndamurindira ntari kwibwira ngo aranze ariko ni kagari
umunga amezi aguma nyirukako andondera mu gatondo saa sita ku mugoroba hama nanjye nze kwisuzuguza nze kwicara ngaha n'amasaha ngo ndiko ndamurindira ubu subuje uko ndiko ndakoresha ako sindaba tantine sindaba shangazi ku buryo noza kwihereza umukobwa umuhungu ivyo nyene ahubwo niko tutiyubaha ahubwo niko tutihana agaciro ako ntarazi kureka nabwira ntaramba nasanga ngaha kandi acabandanya nsuzugura adufuma ntibagaruka kandi usana imbabazi Kimwe n'amahoro kwetu turashima kabisa namwe mwari mwaraduhevye kwe namwe murampeba jewe ibigori bireze shano kuri ibigori bireze kabisa murantekera ibigori n'imisigati asha none ivyanje si ivyawe gashi ivyanje ni ivyawe gashi Yatare ivyanje ni ivyawe kabisa ibi ni biki byabaye nabi umwana asigaye turengana ntaturamutse byayangaye kwe iyi ngeso ku mwana wanje ko ntahora ndayimubona urabe neza reba ibintu numva binteye ubwoba umwana ararengana duherukanye akinjira agasohoka atanukundamutsa no kunkora mu ntoki gusa ibi ni biki uri kurarera nabi wewe bavuga ngo ndakoresha kiragukya kakahora kurambabaza nawe urarira nk'umwana basi najeje numva umuriro dada oya mhe none ari kubanza Blaze none wabaye iki kwase kumbwira ngo wazurutse umbwira ngo nkanda wabaye iki Gradyce ni Gradyce uvuze ni Gradyce ni Gradyce yakoze ibidada Blaze tuvugane buke uvuze ninde yakugize uko ni Gradyce nzi wa mukobwa wambwira ngo numugore wawe niwe yakugize guke ntanzi umbiriza ndendera ngaho nyenda nico nikorera dada ntugende dada ntusige Gradyce uya japfa uyo mwana yari hayo sema y'umukobwa uramusi murambo Gradyce ukusiko nirenza abantu ngo je ngo Gradyce sahaka kandi yari bihume Gradyce wiki sahaka mwagarika ntaramugira injwinjwiri ngaha soka ambwira neza uyo mugabo mwakoze kwica abantu mwebwe aje kugira aho mutazi jewe papa na mama baramwisha ariko nta mwana wacu cyose bica sahaka soka reka namusohoka muzane
muzane babaza cyako ndagutinya ego kwere ewe muzane iyo nduri kwitereka imbere yanje wawe wari uzi ko guhita aho uzi ko guhitaga aho uvuye uje guteza akajagari mu rugo rwanje jewe uzi ko nabihanganiye kuva kera nkori barurabe mega kamaramaza we wabonye mu rugo iwanje aha nta n'isoni mu rugo iwanje jewe erega ni wa muryango nyene urasi ko jena kakati ati rero wewe ubundi ni bwiza sinzopfa mu Burundi nuko abashikanje bose baguma bagenda hanze bakaruka bansanga hanyine je narabahara sinzopfa mvuye aha nawe ngomba kuja mu mahanga jewe sawa ndabona muraturi murakoze nyine narimvuye kuraba Solange hajya hirya nsanze atari hari je mvuga nisubire muhira nta bundi buhenga namwe ndabona abasha muri kwirigara duce ngano mugenzi nyene ukuntu ramwicaye nk'abashinga ntahe bari kumugina rero omenga hari n'ijambo muriko yatari ahubwo nyene ndatomboye kuba ndarakubonye ndeka iki kintu ndakivuga ko nta wundi mwanya nzoronka kuba profita muri kumwe mon frère nawe Paul mama urazi ko ndagufata hamwe ne wacu kuko uri inshuti ya musaza wanje ubu kweri amakuba naboneye mu rugero rwo Gradyce urayazi nta makuru ufise erega naragiye se wa Gradyce yazanye umupangu unganuko yaranyirukanje yarantemaguriye mu rugero rugo rero nshaka kumenya ujye mukobwa yaguhaye umuti ni giki wakunze kuri we ijya inzobe irarondegwa kandi sinibaza yuko ari n'inzobe yiwe kuko se warirabura ni nawe yisize utuvuta twa mukorogo ndagusavye umusaza wanje rekana n'ujya mukobwa Praise bavuga ngo abagabo babiri barakwiri bakaruta kumwe ibi twabivuganye na mushika uribuka amajambo ubona kubwiriye kurya umunani kumbe wari umaze kumumbwirira rimwe canke kabiri aho mwana wa mama ni wowe papa novuga ko nsigaranye ndakubuze vyomfana bigahomba ndakwinginze ndakugatirikana n'ujya mukobwa urayibuka wewe mugubu urumva yuko bijya bitane mushikawe ubu rero wewe ugira ubuze mushikawe n'ujya mukobwa ntako ntagize asirimwe si kabiri ndamumubuza ujya mukobwa ariko yarananiye naramweretse n'abakobwa benshi beza yokundana nabo ariko yambwiye ngo nta wundi atari Gradyce sinzi cyo yamubonyemo sinzi ibyo yoba yaramuhaye sinzemo nakimwe abakobwa benshi beza barahari bafise imico nziza bava mu miryango itanga indero none amaze kugira umuvyeyi afatira umupanga umuntu w'umudamu wazogira indero yitwa gute azogira indero yihe please ndasa abagenzi ba Solange ba Diane ba Greta n'abakobwa beza b'imico n'akaranga bakeneye kubaka batuje Blaze ico gitambara gushize ku maso kurako abakobwa bafise imico barahari bafise indero ndundi indero yo kuziko barahari ugomba kuja baramaza ngo
none ngo bari kugira ibiki ngo bajya ko ari imfuvyi ndagusabye urazi icyo papa na mama batubariye Gradyce ndamukunda bandara ku mugono bazana imipanga bazana amacumu bazana ubuhiri Gradyce ndamukunda Blaze ubwo wari kubona cyane urankunda jewe oho urakunda mutuyi wawe kose sinibaza bokona n'umutima ufise ndawufise ushaka kunyishura amajambo nkayo ndawukunda dada kandi cyane ariko kuri Gradyce sinumva ko ndota ndamuhera okay sindaguhata kuko n'amahitamo yiwawe kananira abagabo ntiyimye tuko turaguhanura kuneza zawe ni wafuze ufunitse ci wawe je nzoguma ndiko ndarya imisotsi yo kwa doctor nga nakazi ka je uzorire utandondera uzobage wifasha kuravyumva ubundi bazi uriko urabona inkurikizi ziriko zituma ziriko zagutuma uri kunyuma y'ujya mukobwa sinakubwiye ko inyuma y'inyungu haza akanyari Gradyce, ngo tuje gufungura. Genda ufungura, just ufungura. Ngo tuje gufungura nahishije. Genda ufungura, je ndiko ndamena ku mutwe. Siniko ndakubwira none. Uramena ku mutwe? Niba siko nakuje gufungura. Gradyce. 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 Ivyo urimo byose ndabibona. Byose ndabibona. Ariko umenye uko ndakukunda. Kandi nawe uzoncikira. Bajya bose bizisha ngaha. Ndababona. Ivyo barimo ndabibona. Ariko umenye yuko muri bajya bose nta muntu azokuntwara rimwe. Nta muntu azokuntwara rimwe. Gradyce. Nibiki? urumva rero nyine ndiko ndavuga nti umwana turondera ingene yo ishobora kuvugwa kugira ngo atabagwa hama umuntu afume basi kuko umwana tutamuvugije ngo twiyamvye nuguhomba hama umwirukire mugabo je nako je ndagerageza naco ntarakura je ndagerageza ahubwo umwana vyiwe vyabaye akabebera abahinga n'ukuri hatari kabisa Yikubarira awirukira umwana wawe uri kurapagaho oyo utarikora mwiri yirukira umwana wawe yirukira ubwashe sinakubariye kugira ngo wirugenda bigenda kugira ngo kugira ngo umwirukire umwana kuriru nubona ko turiko turahangaye umwana kugira kwiruka kugira kumwirukira umuronderere ingene yoba ingene yopye ingene yotabara